ikintu usanze rero atakamaro kikugirira vomye ukireke, kandi tureka akamaro kikugirira wewe, reka tuje ku kamaro bigirira abagukikuje. Kuko hamwe nuko utegerezwa kuraba ko wewe bigufitiye ikimazi, utegerezwa kuraba ngo mbega abankikuje birabafite iki, ninakora ibi mama biramugirira ikimazi, papa biramugirira ikimazi, abo tuvukana birabagirira ikimazi, abandi bamwe bene data turirimbana, bamwe bene data dusengana birabagirira ikimazi, mbega bambonye ndabikora vyobahesha iteka, mbega vyobagirira ikimazi. Nico nacyo uzociyumvire, kuko hari ibintu twemerewe tudakora. Kubera iki? Kubera biba ari ibintu scandale ku bandi babiravye. Nk'ubu hari ikintu ntakora personnellement ntashobora gukora kubera, kandi jewe ndanabona umengo si icyaha. Reka ntanga akarorero gato cyane, womengo ni banale. Nubona imyaka maze ntagira imishatsi, nk'ubu no kwaduka nkasuka amameshi, hariho abantu botsitara bagatsitara bagaca baja kuri, murabona Facebook na YouTube ko ivyorosha, baca bagenda bakavuga bakaderura bagaca bazana n'ivyo nigeze kuvuga, murabibona. Urumva ariko hariho umuntu yotsitara, jewe nabikoze mu ubwanje numva umengo nta caha kirimwo, ariko uyu munsi kugira niyumvire jewe gusuka amameshi nobanza kuraba eske birangirira ikimazi. Ico ni kimwe. De abankikuje birabagirira ikimazi. Aha ejo ninagendera ishengero kanaka bizobagirira ikimazi, bizoncira umuryango wo kuvuga ubutumwa bwiza. Banza urabe ko bikugirira ikimazi, urabe n'abandi ko bibagirira ikimazi, kuko ni wirabe wenyene. Kubera usomye aha mu gice cya 10 umurongo wa 24 na wa 24 havuga ngo ntihagire umuntu ababara ivyiwe, ariko ubabare n'ivya mugenzawe. Donc wewe ntubabare yuko wasanze bikugirira ikimazi, kuko nasanze hariho ibi nabitahuriye. Hariho umuntu haro marke ku kintu agashavuga ngo arjengo ngo kubwanje ngo kazima ngo jengo ataco ukazima ataco. Pahuro yatubereye akarorero keza, aravuga ati jewe inyama nimba nozirya zigatsitaza abandi, vomye kuzireka. Inyama ziraryoshe murabizi, ariko Pawulo nizo yatanze kwa karorero. Ariko naho wowe uzikunda gute, Pawulo nivyo yashaka kuvuga. Hanyuma abandi bagukikuje bakavuga bati ibyo kurya inyama vyawe biradutsitaza. Pawulo aravuga ngo ahuko umuntu umwe gusa yotsitara kubera nginyama, yotsitara kubera amameshe yanje, yotsitara kubera inyambaro yanje, vomye ndabireke, kuko uwo muntu umwe nzobibazwa kubw'uwo muntu umwe yatsitaye kubwanje, atabandanije akaguma umengo arazazaniwe kubwanje, nzobibazwa. Yesu Kristo ashimwe cyane. Rero ni wibabare wewe gusa ngurabe ko bikugirira ikimazi wewe wenyene. Urashobora gusanga wewe bigufitiye ikimazi, ariko uce wiva ko wewe uje ku bandi, nk'uko Pawulo yanditse ngo ntihagire umuntu ababara ivyiwe gusa, ariko ababare n'ivyo abandi.